Sawa. Sawa. Makurata. Ugiye kuzanga uraje nka boss yota. Je boss ndabisize. Mugikoni. Je boss ndabisize kukazi. Makurata. Umviza kwaza makurata. Urabona ko ushaka kunyirukanisha ku kazi wewe. Naca kugira makurata. Je ndagukunda. Maze iminsi naryama kubera wewe. Makurata. Kubera utashaka kunyumva. Je nakubwiye ko nakwanyiye. Mama nawe telefone yaramucece. Yambwiye ko abahungu bo mu gisagara bashaka gutesha umwanya abakobwa gusa bashaka mama. Makurata icyo utakizi. Ega twese ntwavukiye no mu gisagara. Oya twaje tuva ruguru. Sogokuru wanje, papa wanje bose baje bave ruguru. Kubera utashaka kunkunda makurata. Bavuye ruguru ariko bavukiye ngaha. Je sinshaka mama wanje yarambucece. Ariko imico mfise niyo ruguru. Makurata. Nimero mu rukundo. Oya genda kwanza na mama na mabuja ntapfa cyasanga ubinga. Ico sikibaza je ndemanga ndabimubwira ko ndagukunda. Sinakwiye gushaka kunyirukanisha ku kazi. Ho nyene nk'ivyo sinkeneye ko nabimenya. Kubera iki makurata? Kubera nshaka kunyegeza. Usabye uve mu gikono ugenda. Sinyageza urukundo ndagukunda makurata. Nuko urugenda gukunda. Ushaka mfe kubera urukundo makurata. Oya. Makurata. Ndimo sema gura. Je ndagukunda makurata. Chako urukundo rupfuye kuri we. Nzonesha umwanya ariko bitume mva mu kazi. Makurata ibyo byibagire. Kuri je namwe yanzo gutesha kandi je ndagukunda. Nzabumera nk'abahungu bo ngaha mu gisagara we muze kunyisha. Ndese meze uko makurata je ndagukunda n'umutima wanje wose. Sawa ndakwemereye ariko ugenda amabyo ntasanga uri ngaha mu gikoni ndagusaba. Icemeza ko nkunda makurata kinyereke. Ndakikwereke gute? Ne witi. Ndare mabuja ntafata sanga kumubi binyaruka. Makurata reka kuti je ndagukunda. Ndagusabye ngo tugende ndaguherekeze ndagushaka ko tamukende ntabwo aja. Genda mkebe. Ehera. Dabi. Umva majana 5. Aya, senkati. Ahubwo yapi. Nuwode. Ndakureka rekera mwa. Arandi bashize. Oba hane. Takura. Wafashwe. Uno munsi ni mina we. Mbwira amahera wayashizehe nico kintu nshaka kuvuga. Ahubwo iyo mbwira yuko ari amafaranga wakuye kwa so na nyoko atari nakuye kwa petit frère. Nico kwande kwa petit frère. Iyo batari je wari kuyakura. Iyo batari je wari kuyakura. Sije nazanye. Enda witware rero. Nje kwitwara. Nayavuye kwa so. Nayavuye kwa nyoko. Nyokura mufise ko nyoko iyo atihungira ubona mwe muto wowe utomutabagwe. Ninde. Chura ibihumba amajana 5 kadyuka. Nayariye nayavuye kwa petit frère wanje kirofa. Petit frère sije nazanye ide. Iyo atabaje nawe nibiki na wewe. Reka kwita mu bitakura. Reka kwita mu bitakura. Reka ni iroko y'umugore. Iroko nini? Iroko nini? Ndaguhomora. Nukuri kwimana ndaguhomora. Ndaguhashura. Aya muganda yatora tu. Na ahubwo nayo yambi. Hakifomo. Kijojo. Ikijojo ni wewe. Mugeza ndabisabye nta nisoni mugira. Soni zigira amaso. Wewe kwanza nta nisoni ufite. Nikakobotse, kakobotse ko wasitse ufise indero. Ko wahevye ufise indero. Umvirize ndaguhomora ubu. Kazima n'amafaranga igindi asigaye kunanira ubu ndaguhomora. Ubu rero jawe nawe tutakuwa mbiri. Genda. Waho wewe wari ukwiye gufata inzira ukagenda. Birakuraba. Ibitakurabura. Genda. Bandanya. Nani? We. Nushe muri nombre y'abakobwa bati. Niyo mpamvu wari ukwiye kubandanya ukagenda. Nibikuraba n'umugabo wiwe. Hariya. Nibiki? Uramukeneye ndamugo. Umugabo wawe n'umwana wiwanje hariya. Singenda. Enoki ibintu byo wari ukeneye. Isigo marere isema gisema. Narihenze. Wama wihenda. Kuba yaya warihenze? Ni kubandi warihenze? Oya hera heza no kundaya. Ego. Nani so ntaco. Mama baraguhenze. Na uri mara ya mubandi. Imara ya ni wewe. Enoke ba wiyubaha. Sawa murambonera. Mugana ushaka kwiyubaha ugenda n'abantu batiyubaha hariya genda.
umviriza ni wowe genda numviriza ibiki kijojo nayo yatware ndazi ninashika muhirura yamba oya hora ajyatwaye ni make nayandi azoyatwara si abo babeshejwe no gutwara amahera y'abandi warafise ubwenge ibyo nibyo washatse kuzana ariko Marene nawe iki nane sono gira uri guramaramaza muri barabara nkuko hagaza kumva umuntu umpamagaye Marene ewe mukaminu biraza nabi umugore warataye sivyo uko wiruka inyuma yabo uzoyabona ejo nawe nzosanga bakwambuye ipantaro ibirato iki nzorengana ntituzinanye munani mbisa nigira bandanye ibyawe sivyo ugenda utware n'abandi nane mara ntuzigiye nayo agacupa akese mare kunanyiko nkumurana sinzi ukuntu mwe muba mwakira abantu iyo mubabonye so mabuja yarabimbye ndavyanga icyo nahakwerekeye ngaha ubu rero nsubitse ruguru nko sinje ndonderana nawe wewe ndabizi kandi wewe nibaza ko waje usanga nzinanye nawe waje inyuma yanjye bakumenye inyuma yanjye sivyo sinibaza impamvu mabuja yarase gusa kwinjira ngaha na boss nakubwiye ngo sinje kuraba mabuja wawe sinje kuraba boss wawe nje kuraba baido wawe nakubwiye ngo ndinjira kumuraba kurambariza muhariza gute ugarutse gukorera ikibi mabuja kandi ivyo uri kurambarira nibiki wamaze kubona kugira inzigo nkingo kandi uvuki ujumbura amahoro abavuga b'inzigo we boss nukuri je ndasavye imbabazi boss ndagora boss nukuri umukobwa nereka nganda gora shitsinga nari namwanye boss ndasavye imbabazi nuko mbenda kubaze wowe ni iki kintu cyakuzanye muri ino nzu yiwanje warahaye abapolisi amafaranga kugira ngo ati urubanza baruhebe burya sinshobora kumva neza nibaze ko nabanje gaha muri ino nzu yanyu kuraba wowe canke kuraba madame aho canke kuraba umukozi wawe ntabyo nkeneye kumenya mugabo ga uri wanje aho uri kwa Blaze Mr Blaze gusa ndazi ko ndi wawe ndanabitahura ariko aya n'amaraso yacu tegereza kuza kumuraba hagati yawe na jewe ninde ari amaraso ya Blaze uyu ni umwana w'iwanje jewe Blaze ni umwana kandi wa mukuru wanje sivyo mu gihe mukuru wanje atakiriho ntegereza kumenya ngo umwana we wamerewe gute ameze gute ntegereza kubaza amanda kubaza wumvise yuko umwana wanje arwaye akeneye gufasha Change imyaka yose wari umaze uri mu Buganda umwana wanje sinamurera neza wa mugorewe ndagusavye mvira mu buzima bwaje n'umwana wanje n'umugore wanje ivyo wakoze sinzo kwigana ndavyibagira n'umusore mu mutwe wanje bizogumaho mu mutwe mbere nivyanashoboka nzorondera abakinyi bakina filme ndabaha iyo nkuru kugira ngo bayikine kuko wankoreye akantu ngo ni filme cyane noneho ibyo sishatse kubihagara ko kanenya cyane ikindi naco utazize uravuga ko abapolisi nabahaye igiturire kuko nabo bokumva ndibaza ko bakumerera nabi ntubagereranya nanje bagena bajeje umutekano bakora igikwiye kandi bakaraba aho ibintu ukuntu biba bimeze nta byo gushigikirana kabuyonje hama ikategekane n'ibyo ni baido namaraso mukuru wanje kandi muri famille turashaka kugabura ategereza kuhashika muhira agaserukira mama wiwe umwana wanje nta kintu na kimwe arondeye kivi wanje cyangwa ashaka kivi wanje je papa we Blaze Imana yarampaye umugisha nararonde ino nzu nibindi okay ndiko ndarondera
no kubw'umuhungu wanje. Kubw'ivyo rero ayo mas ivyo bisigi mugoma mu muhe mama. Family wanyu ni niniya gende murabe abantu mubi. Umuhungu wanje bose ibyo bintu bagomba kumuhasibya amahoro nagende nabo dushaka ngaho. Blaze aho uri kuriresha umwana ategereza gutorana habiri kuri kurande rwa se wiyo no kurande rwa nyina muwe. Ikindi naco kubera iki umwana ushobora kumwima uburenganzira bwo kumenyana na famille yiwe. Umva nubwo nibanza ushobora gutora nje nkashinga hama tugahituka tugahagarara tukaraba go. Okay, kimwe gusa ndababwira kuwa gatandatu samedi dimanche nibaza ko nikuneza yanyu kandi nikuneza yacu akazi gatuge akabona agashika muri famille yacu akamenyana n'abandi bana hakoma mugumiza ngaha umenye neza ko bari ataje mu kigeke muri Charles Samuel yabyawe na Belize Baido kuwa gatandatu ndamukeneye muhira. Sinibaza ko hari n'ikindi ndikunda kunyita basi kuri kuranyumva kuwa gatandatu dimanche Blaze urusha n'uko Omizo nakubwiye uzarondera umufuruzi urashira hajya ukazuraraba kwanza ama Baido Baido nzana amafaranga wewe bwana genda hajya mu ibarabara urumva genda ku isoko kwanza urabona abajya abantu baba bicaye ko barasaba saidia papa saidia mama ukurabona kuno ame ubaharure niba abantu 10 ucifata amafaranga yavunje ubahereza kiri umuntu wese akora saba sawa gira ningo ama Baido je papa ndagukunda kandi cyane aya mafaranga ndaza kuguha yanda se arutaye okay sawa kandi urazi ivyo yagukore sinifuza kandi kusubira mu barabara kandi we mayibobo kandi ufise papa wawe afise ubwenge papa wazi kurondera okay sawa Wanyumvise mwana? Okay, nachuzomurana, okay? Go to sleep. Yes, Dad. Okay. Yeah. Baka baby, urasi kuberewe. Hamanda gweze gishasha. Haje ngaha jaja vuyenga. Mama we ngo mwana ngo Baido gwagomba mwereza amatungo. Yande. Ngo ibisigi vyiwiwe. Ngo iki? Kunezereje kuva reka iyo ni inzira baba bagomba kumutora reka nakora kumushaka pompompo wewe jewe brata watashaka pompompo toka reka ushaka pompompo kwa tata wewe Sheri okay mama ndazi ko ufite umunezero sivyo mugabo ndakubwiza ukuri Sheri urandenge vraiment ivyo ayo mahaba uno musukuranyereka ayo mahaba yakuye he terura bere ivyo muri shambra paranga chubona ko ngaho uzana aba Sheri iyo kuchi otahe iyo kuchi otahe nyahe brete jaja kenda wewe mugenda Sheri watko na shabi urabo ibintu nk'ibyo kurambwira toka urumva ibintu nk'ibyo kurambwira jaja jewe Mena jaja mugenda tena matiko okay na matiko kugira je munyambika ibara jaja Sheri aya mahaba wayize mu buyenzi wayize mu hehe Sheri je na chabuje tekure ibyo bintu kurakora nibi tugenda Sheri tugenda
Tugende. Ndakute. Sivyo ni kurakora. Tugende. Ndaje mama. Mbona. Ndibushaka kutkuchota hino patagenda. Bini kutkuchota ishaka. Samwira. Ndarushe. Ndazungutse hanze naho hari izuba ringana gute. Hari izuba rimwe ribi. Vipi? Ko wicaranye ngaha wenyine? Toyambi kudukata ukamaka kwa mugabo. Brete wanje no uzomushira. Mvuze? Toyambi kututu. Jewe kumba ibintu bya Brese njewe ngo ntawe nzamushira Sam. Wewe madudu ugakumbe wache ngahuruche wembe kutupataro ugira Brete wanje gukunde nawe uzoronka Samwe wogeze ushaka kunjamanisha na Brese wawe yibagiye ko njye Brese aho namushakaga mana mutego Brese ngo Brete ngo nya Brese ni musaza wanje ni bofre wi wanje ni byose kumwe ngo nje nyambitse upanto kubera Brese wawe isarura ishaka urashaka isarura ikiziki naye kitobera nawe cyakubera Samwera urambabaje wewe Samwera no kugeza aho ngira ayo majambo njewe unyambura ubusa mwe majambo njewe Samwera wewe kuna kukuye inyuma wewe no kumbwira ibyo bintu wewe Samwera urakoze Samwera mwana Nibiki. Konda ari wahora ungwanirira. Nibiki. we Uretse ibintu Samwera mbari Akugize ni mabuja. uretse kuntu Samwera amvugiye ko kandi neza n'amaguru yo mbambara ngiye ngo ndamutwara umugabo Je uragukunda ndabizi. Nuzi ko ari nawe yatumye nzanga. Uravuga nyine yakwaki. abana So wambwiye ko yakwakiriye neza. abana b'abantu barahinduka ngiye nabona ko isi zunguruka Mabuja nanjye nari namunye ko mino minsi yahindutse ahubwo. we nagufata nabi Oya, yahindutse asigaye avuga ibintu ntabona, asigaye amengo aguma twenga ubusa. We navyo urabona? oya Ahubwo rero je nanjye sinahora nyobe guvyarivye. None yagututse wewe. yaranutse ambwira ibintu ntumva mbwira yani ibintu ntakika ko ashobora kubivuga Reka turindire ngira amazi imisi nyene yacanganya ikintu. None ntuzi ko afise inda. Ushobora gusanga nyene yari ibintu nyene abantu bafise inda ntuzi ko bigoye. ntivyoroshe Oya nta kimwe tuza. Jana mino minsi. Kuri je ikintu cyakije kuhura nagira ndababaze. Yes, mbaza kuko naje nari nkene maze simbona amafaranga muri no bisi. Nanje rero ico kibazo nari ifise kuko mbona ku kazi ibintu byose byarahindutse kuko mabuja ahashitse imiti yose arayitanga umuntu arengana ngiya n'urwaye gripe agaca muhereza umuti. Rero sinzi ngo mushaka farmasi nze sigare ndandaza imiti yahe kubera imiti yose yaheze no kurangura sindangura. Rero sinzi kibazo cyo bagihari. Nico bituma narishitse ngaho kugira ngo ndababaze ko hari cyo nawe wowe ubitsiko. Urazi ko ntangaye cyane. Nukuvuga ngo afata imiti akayitanga sorte. Yose arafata imiti yose akayihereza abantu atanga umuntu numwe amuhaye difu. None ugerageje kwegeranya imiti yose amaze gutanga. Ugaharu ubona yuko ifise valeur y'amafaranga ngana gute. Gerageje kuraba arashika muri 4 millions kuko nta n'imiti isigaye. 4 millions. Ego. Uretse ko atari gusa aho ku kazi. Asigaye akora ibintu je niyumvira ati uno mugore wanje ni imbanyi niri kurabimutera cyanke nibiki. Mugabo imbanye we ya mbere ntabwo byari bimeze gutyo. Bose uraraba neza rero ikibazo gihari. Ndabafashe Breze ndabafashe Udufashe muri cyo amatungo so kurono nari utanga imiti. Muko murasamba? Musabani muri sala? Oh my god. Hanisa ni bumva we kumugabo wanje jo kumugabo samba
sindabangura afise inda. Samuel sindabangura afise inda ndakuda. Samuel nushake kandi sura kandi kugukubita. Okay? Imiti yose urahombeje ucuzanga byo n'uburanga turasamba. Hari abantu basamba bambaye impuzu. Musambana muri salo. Awurambaye wewe wewe uri gusanga. Ani twambaye. Bimande waje gusambana. Bread. Eguri gusa. Kenda wapere bakubona. Takwati. Eske wewe. Takwati urafise. Eske umeze neza? Bebe umeze neza? Gusaba reka ntibakubonde fuka. Oh my god. Fuka bebe kenda. Kenda ntibakubonde akoka tugende. Abana ntibaze badusanga. Be. Eske uri fuka normal? Eske oh my god, mana dusenga tutavu. Eske ofisiye ngora ngira ndagutwara kwa bima kwa mganga nakwasa. Ofisiye ngora. Tenda ambaye panaro vyo kwa mganga ndi gusana ibiki. Tenda ambaye panaro. Nakufunze tugendera abana ntibazangurika. Katima. None cyo kurana maranga. She. Ivyo rangi ibintu kuranya. Nakufutse ntibakubona abana. Bayido. Wewe nta kibazo ofisiye mu mutwe pe. None aho mwana. Nashoboye kuba tumako kwera ino nama nagonze ko tugirana inama y'umuryango. Ino nama nashatse ko tugirana nukugira ngo ati dukemure ikibazo kiri ngaha mu rugo. So umugore wanje Samuela nizere ko ibintu amazi misakora ndiko ndiyumvira yuko yo babinkorera jeje nyene ubwanje canke no ku kazi. Mugabo navuze ati reka ndabahamagaze mumbwire situation iri ngaha mu rugo kuko je mba ni ku kazi. Shaka kumenya ni giki cipasa ngaha mu rugo. Boss, jaho nyene byamaze no kuncanga je simbonye byari mu mabuja amaze mengo sinzi bibaze sigaye afise. Hirya y'ejo nyene ariko ndateka. Afata irengarenga n'umuceri byose aravanga umuceri mubisi avanga misafuri. Ndabura ivyari ivyo. Je nanje ndabona mengo hari ikibazo mu rugo ariko nari narabuze aho ndabihera. Je narumiwe. Aha urugo ruranyumije. Dani ntahe. Samira atinyuke ambarire ko nje nawe turyamana. Sa? Ambarira yuko ko nambaye ipantaro kugira ngo ndakwereke. Yarantutse arambwira ibintu ntumva, arambwira ibintu ntabona. Yani ku buryo wonsigaye yuko mezuku. Ndyamyeho akaza kambyura. Ngo aramfashe ngo turi kumwe nje nawe. Yarambariye neza ngaha. No kuvuga ngo mu byukuri ndumiwe cyane. Oya. Gerageje kumva ingene Samuela wenyene urazi neza yuko urukundo yagukunda. Uno musinimba ariko aravuga yuko je nawe dusigaye turyamana na kamara amazi. Oya, nje ikintu nabonye. Samira mwamize neza. Bana mwe nta kintu mama aragukorera. Ikiki? Ya papa. Kuru kuboko mu kanwa uvuge vuga. Ya papa. Mama, jana mubonye hapa amazi muri toilette agira yame chanda. Yariko aranywa amazi yo muri toilette. Aguma nawe aguhungunywa amazi muri toilette. Pole sana mafia, okay? Pole sana Pole sana mafia, okay? Mama biraza kugendeka neza biraza kumera neza. Hamanize ko mwata kintu na kimwe ara Giki mwana. Ahora nyirukana ngo ngende iwacu ngo kabugari kadogo. Akakubwira ngo ugende iwayo? Oh my god. Achahora ndirimbira kandirimbo ngo wende kwenu kabugari kadogo. Samuela nyene akakuririmbira wo mwana. Akwirukana ngo ugende ngo akagari ni gatoya. Mofisi wewe. Papa, jebora ndamubona aterura televiziyo ajyana muri douche. Muri douche gukora iki? Araba umupira. None ari muri douche je konzi nta prize ihari. Basi urayaka. Jemora numva avuga ngo go. Goli urumva baratsinze igitsindo. Televiziyo itari kwiraka. So nukuvuga rero ngerageje kwihweza ikintu jewe sinobabwira ngaha muri chambre wanje namabanga. Okay? Gusa ikintu ndiko ndiyumvira umugore wanje yoba yaragize ikibazo. Nuko yaba yibungenze. Ya nibyo ndiko ndiyumvira mugabo kunda yiwe ya mbere
Cyuwo mafiye ntabwo yarameze gutya. Mugabo baravuga ati ndaziza kwishi. Kujya muri toilette ukanywa amazi nkuko umwana we yabibonye. Kuraba televiziyo itariho. ushobora gusanga naho yarapararanganya ariko ntimubimenye mukaza kumenya byarengeranye ukwiye kumutwara kwa muganga ahubwo uri siri ko ari ibyo birashoboka boss rega wewe bintu ariko aragira ntibona ko biteye ubwoba kandi akabikora ari seriye rero nta na kimwe bana ndabasaba ikintu sivyo ikintu cyose muzobona mama wanyu mufate imbugita muzishire kure omo muze murayibika kure ibintu byose mubona ko bishobora kumubangamira muze murayibika kure okay hama haba ikintu icyo cyose mubona koze kitameze neza hamagara muhamagare madudu cyangwa muhamagara umukozi kugira agire hama namwebwe telefone yanjye gizo kwa mayuguruye ngiye kuzana gusigira amayinite y'igihumbi cyangwa ya 2000 aba yakanuka baye telefone okay sawa nimugende muri chambre mujyana kandi singene ko musubira kandi kugwana okay sawa ndabasabe mu byukuri mumfashe nimba ari mbani mumfashe kintu ngomba kwemerera ngomba ndabigenzura ngomba ndamuperereze ndabari iki kuko samira sikawa deyiwe amajambo ari matobora dunyine njambarira ntago ari samira ndarinzi kandi nta n'ubwari uzi n'urukundo ahora gukunda neza hari udusinga twavuga ngo je sinzi ngene isi imeze iyo umuntu akize haca haza B hagaca haza C niyo mpamvu tuzovuga kwihangana boss ntako Mateso nawe arashitse Mateso nawe arashitse mitwaro iyo imisyo siyo ndakubonye nga ndazi ko atanezi bikuzanye nga nta mwara musoro utuzanira nta bwakeye ahubwo ni impa ubu naho ugenda guhike tunyene tuntu arayigwanya petit frère cyamuro bavuvyase hejo namye kwa muganga mbwira ngo amaha yawe ngwiki aho rubavu sinegura kandi muganga yambwiye ati wewe kukuvura nimbaka muri Kenya bamuzagenda n'amaguru ujye urazi neza yuko papa wanje jewe yansigiye umutwaro ukomeye cyane munini kuko nizere yuko iyo papa bari ngaha izi ngorane zose nkeka yari kubamfashamo brother nuri mukuru wanje ni wewe jewe nari nkwiye kuzandaza nagusaba kira kintu cyose apana wo kuzuraza kuri jewe ho muri Kenya ni urumva niho aha mu Burundi byarananira none mucyamake none ushaka ndakurondera ivyangombwa uzoje hanze amafaranga muganga yantumye amafaranga kugira ngo bagerageze bampa umuti wo kugira ngo uburamfasha mu mwanya ntataraboneka amafaranga kuja muri Kenya ayo mafaranga angana gute nyine yari yambwiye mbe ndarondera 200,000 ibihumbi 200 none ndakubaza nta n'ikintu na kimwe mu buzima woba warimariye urabika uravuga ati ahamwe ngaje no gira ingorane ndashobora kukigurisha sha nibirata nari nsigaranye nabigurishije hirya ye mana Abrahamu na Isaka na Yakobo na Danieli na Shadarake na nani Enoki iyi si dutuyemwo iyi si tubayemwo Mariya rimwe na rimwe ari abantu twiyumvira ati tuzofejo tukaca dushaka amafaranga yacu kuyasesagura kuko tuba tutazi umunsi n'isa tuzofirako Enoki nk'ubu yaba waraguze basi no mu marambya cyangwa mu bukirasazi uno munsi wari kugurisha ukivuza mugabo warajya amafaranga nk'ibiharage warajya amafaranga ukamenga uzofejo madudu ngo ndi mubi basho yo ihehega Enoki naje nifitiye ikibazo nga mu rugo turembeje ukazuje ngo mandaguriza amafaranga ya nyuma I say ni ya nyuma jewe amafaranga zo sigaje kubika na amafaranga zo kuguriramwo isandugu ariko ntaraba ya utandukaniye Enoki imisi yose abakoga imisi yose guhonja imisi yose tamtam ndakubwiza ukuri bijya biboro nta buryohe niwigera butera ubishatse mu gitondo saa 6 ku mugoroba ku munini mugabo kandi nta hantu namwe bizodushikana
nta muntu amaze kuronka certificate cyangwa umudari wo kuryamana n'abagore benshi nawe uhari kandi niyo wafa umwana wawe nuzo kwiyemera yuko wari upomporana cyane mugabo umwana wawe azovuga ati papa hari ikintu yansigiye looking for man rondera amafaranga urondera ibintu hamwe ni wafa n'umwana wawe azovuga ati papa ntabwo yari muhimbiri papa ntabwo yari maraya papa yanasigiye n'ikintu nk'iki kura tu ovyo hafuna kwa petit frère yawe ngoma ndagureza amafaranga niyo ya nyuma I swear ndana himbere y'Imana so pesa zangu za mwisho natoa basi natoa pesa zangu za mwisho nakwambia ndio za mwisho niyo ya ndasubira mo kandi niyo ya nyuma umviriza bof kandi kintu kimwe wait niba yaguhe bagende kwitanga nayo wabo n'amanyama musigaye uyu ni petit frère yo musigaye kurutwe gusa ati yo nebiki genda hagaze gusa n'igikangaro mugabo ufugize nabi wibaza ko yashikana kwa dotereje umviza ndakubwira nta muntu numwe kuri nosi yoba akunda amagara yiwe kuruta we nyine ubwe wiwe yaba yayikunda amagara ntababozu kwega ngaha yaraboza genda ari umupfu aha mufatira itagisi ushitse okay petit frère urakoze ya ndakoze mugabo nakubwiye ko ariyo yanyuma sawa ntamarira amakuru yo ngaha sawa makuru yo ngaha tumeze neza ameze neza twese tumeze neza turashima nitwidoga nimba ugomba kuganira n'umugore wawe njyewe njya kuvugana n'umupfu yamvuye iruhande ari muzima agarutse ari umupfu we turi kumwe kandi Imana irushirizeho kuguhezagira nta kibazo genda nawe Imana ikuje imbere ikurinde ikuvure rega naho nzoba ingwara nizi ingwara muri nose nyinshi apana ingwara mambo vipi umeze neza ubwo mutagatu ni yose bose sigaye nyene na mabuja bana ko baguma bafata neza ndabona ibintu ni sawa kabisa nani wanchorera n'agafaranga umuntu uvuye kwa Petit ifana gusa burya we mu bantu nakunda wari wa mbere nukuri nuko gusa utabibona chorera ntacyo kuko chorera gusa ufise amahera menshi nagenda gabura 30,000 nga iyindi nga ntagira ubute mu kazi murakoze sawa rero mbe kaga telefone warakagutse utuma akanimero ka telefone sha akana kaje Mungu wangu bisusu ko ndiyumvira ni ndamutwara amasengesho ndamutwara telefone sene bombi cuma uri mu boss amafaranga usigaye yakuraye kwavuye ngambura no rugo atanatanu ufise inde yakwaye paparika jewe nyenezi mutoyi wanje jewe ureve potacambira ngo mama yarabifana inde ndo urumva grand frère wanje jewe araguhaye 10,000 amayera yifana wewe bisigura yuko yaje ngaho nyene ariko nambaye ko sena kubariye nijya ngwara ntayagwaye mfinosa ntagwaye najya amahera ngende hakika ndazikana kintu bakimye kwa muganga mana yaje kayiwe namahoro meze neza ego kayiwe turasubira ngiye ngaho meze neza ego ni gute nawe sawa wewe muhungu shodana zari akukabari yego je ndongahiwe hama sorry sha mazimisi ntaza kubashorera kuko mazimisi ndi mu bintu byinshi cyane sinzi gituma kandi ndabaye karibu kandi nta kibazo nzoza hama ntutangaze ko ndi ngaha burya jewe narinje kwishyuza ya mafaranga ngaha umudamu wafitiye umudamu wanje konzo umugore wanje je nta deni atura byagenze gute yamarara n'ifutiye byambujije no kurangura kuri ntabeshye ibihumbi amajana ya ibihumbi amajana 3 yego kwe none wewe harakandi kazi wowe ukora iyindi business wowe ukora na madami wanje kugira ngo deni arinda kuja ku deni ryatugwasa ntuwabihumigwa umudamu wawe ibihumbi amajana ya 3 urumva aje mu kabari ndabizi kutavuga bitahura ugira n'inzoga yango yari umwe
asha nuwamura musahajya nta numwe atanwa nanje naguma nandika iraki zitatu numiwe nabuze nuko ndanga umunsi umwe yanyoye tuwa Samir iraki zitatu nuwarenga nawe se hoya waba wibeje naguma nandika gusa Samuela witabisha amaguru nkiyimbwa umengo nuru bread taka ndakubaza uno mugabo nizere ko muzi mahoro cyane ivyo ko avuga ko ofisi ideni ngihumba amajana 3 nivyo none ceri utu aho rero mubwire basi none ndakubaza wowe usigaye uri imana usigaye uri iki hamwe usorera abantu bose ibihumba amajana 3 ese kurivira ko ibihumba amajana 3 uje mu kuyarondera bebe muhe utu amajana 3 ahubwo jewe wari kurabuka ama ijuru naryo uzobona n'uyamwima mwari kuraba ko je mukama nkabandanya be muhe amahera akora kwisi gusa uduhumba amajana 3 kibazo bro umva muntunge gatoya ndaza kuza kumugoroba ndayabazaniye sawa kandi I'm sorry cyane amagusa kintu kimwe akazosubira kandi kuza kukabare kiwanyu akabasaba ideni mukamuha je no muzoze ngaha kunsaba no ngaha gusa nase gusa kwera nkunda umugore wanje nase kwimaramaza mu bantu ishire mu kibaza ciwaho uri umugabo ukarihira umugore inzoga z'ibihumbi amajana 3 ya Jenny yazana makashi nzomuhamwe anje nzoyiba kandi reka mbandanye ko tubanye neza niba nta kibazo sawa nta kibazo nzoyiba ndakoze ikibazo kimwe nzoyiba ubandanije muri runo buzima ubona tuzoshika he urafise ikibazo mu mutwe urasaze uri umusazi eka we ni usara jewe takome gusa nzoyiba amahera no yanyu nako kabebe kari mu ndagara ko karabigutera mbwira nimbaraka kabebe mbwira nimbaraka kabebe kariko karabigutera kumbe ndabisakana ikindi naco ayo ma televiziyo uratwara muri toilette ivyo bintu uzurakora kwera eka seje Erika umwana wawe yakubeshera kamone bebe nimba ari iki nimba ari ikintu kitagendeka Ipaido na Erika bagiye kuraba televiziyo nimba ugomba kunyihora basi mbabare basi ndazi ko nagukubise kenshi nimba ugomba kunyihora basi mbabare sawa mama mbabarira mugabo ariko uzoja kunywa ibintu ugasanga urafuye bebe ndabizi ko nagufashe nabi ndabizi ko nagukubise mbabarira basi mbabarira sigarane inde televiziyo sheri heno ususu byumengo na